Shalom shalom bakundwa b'Imana ndabaramukije amahoro y'Imana. Amazina yanjye ni Akaside ndi ku Masabo, nkaba nifuje gusangira namwe ibyerekeranye no gukomera mu Mana. Imana ishimwe cyane. Ushaka gusoma muri Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 6 w'indwi n'uwa 10 havuga ngo nuko abo bakuru n'abaganwa bakondorera ku mwami Dariyo baramubwira bati mwami nyaguhoraho abakuru bose b'igihugu n'ivyegera vyawe n'abaganwa n'abacamanza n'abagabisha bagira inama ngo hashingwe icagezwe cawe no gushiraho icihanikirizo gihambaye ngo kumara iminsi 30 umuntu wese azogira imana nimwe asaba canke umuntu numwe atari wewe mugenzi adatererwe mu rwobo rw'intambwe. Maze Daniyeli amenye ko ico candiko casinyweko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza kuvukama gatatu ku munsi asenga imana yiwe yekengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Imana ishimwe cane. Bakundwa b'Imana, gusenga si ibintu tujamwo, si n'ibintu tuvamwo nko ravuga bati kera nahora nkijijwe, kera nahora nsenga canke tubunye ninje mu bintu vyo gusenga. Gusenga si ibintu, gusenga n'ubuzima. Imana ishimwe cane. N'ubuzima tujamwo, kandi ubwo buzima burahoraho, kandi ubwo buzima bufatanye no kugendana kamere k'Imana, kuko twakiye kamere k'Imana mbere yaho tugendana umutima w'Imana, kandi tukawugendana ibihe vyose. Si ibintu twemera canke ntitwemere, si ibintu tuvamwo canke ntituvemwo, ni ibintu duhitamwo, kandi uguhitamwo kwacu kugafatana n'ibihe vyose. Imana ishimwe cane. Daniyeli gusenga kwiwe nivyo yari mu bihe bitoroshe, yaho bamugwanya kugira ngo ntashobore gusenga imana yiwe, ahubwo asenga umwami biciye mu mayeri y'abantu bariko baramugwanya. Ariko ikintu dukwiye gutahura nuko naho hari habaye icagezwe c'uko asenga umwami, udasenga umwami uzotererwa mu rwobo rw'intambwe, yarabimenye ntiyasenga mu kutamenya, uyica icagezwe yarakimenye, ariko mu kukimenya yabandanyije asenga nk'uko yahora asenga. Ntiyagize ubwoba, ntihagaritse kubera ubwoba, ntiyavuze ati mwami azonyica, ibintu bizogenda gute, nzobonsuzuguye umwami, reka ko nahora nsenga gatatu, reka nzore nsenga rimwe ninyegeje ndi mu mwobo kugira ngo ntihagire n'umenya ko nsenga. Ariko ikintu dukwiye gutahura abakundwa b'Imana nuko Imana yipfuza yuko dukomera muri yo, tuyishingira intahe. Ukwizera kwacu ntikunyiganyizwe n'ikintu na kimwe canke n'umuntu numwe, ahubwo gukomera kw'Imana muri twebwe kudukomeze muri vyose, twame dushinze imizi muri yo, naho ibintu byose vyoza bitugwanya canke vyoza bihungabanya kwizera kwacu. Nk'uko igiti iyo kimaze kugira imizi ntigishobora kunyiganzwa n'umuyaga, kuko imizi gifise iceka kure niyo ituma cama cemye, naho hoza umuyaga ugakurako amababi canke ukagihungabanya, kiguma kiri toto kubwo imizi imaze kugira kure. Natwe bakundwa b'Imana, reka dushinga imizi mu Mana, tugere kure mu Mana, tube mu Mana cane, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kiza kidukora mu Mana twitwaje ubwoba mu buzima bwacu. Bakundwa b'Imana, ntunyegeze ukuntu usenga, ntunyegeze ukwizera kwawe, ntunyegeze ko ukirijwe, ntunyegeze ivyizerwa vyawe. Umenye yuko kwizera kwawe ari uko kuri, kandi umenye yuko atakintu na kimwe cacuriwe kukugwanya kizogice kukugira mu gihe kije kigwanya izina ry'Imana yawe, kuko Imana yawe ize kugwanirira mu gihe nawe wagwanira kwizera kwawe, kugira ngo ntiwihakane Imana bivanye n'abiphuza kugutandukanya n'Imana yawe, kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Ni kenshi dukunda kuvuga duti ubu n'abantu bagisenga ibigirwamana, gati kera abantu barabazi ibiti bakabivuka imbere canke bakabisaba nk'Imana, gatari kubunye ntabigirwamana bikiriho. Ariko ico kintu cose kikubuza gusenga Imana n'ikigirwamana, kandi ico kintu cose gituma unyegeza Imana yawe canke unyegeza ubwo buzima bw'Imana buri muri wewe, cose ubigisubirije Imana. Ico kintu cose wotinya ugusumba uko ukwiye gutinya Imana yawe, ubukigiza Imana yawe. Rero bakundwa b'Imana, nivyo ndazi muri no buzima tugerageza muri vyinshi, tugerageza ko twobaho neza kugira ngo dushobore kuronka amafaranga menshi, dushobore gutunga imiryango yacu, dushobore kwiga amashuri meza. Ariko muri ivyo vyose ntagire ikintu na kimwe dukora kinyegeza Imana muri twebwe canke kinyegeza kwizera kwacu, kuko rero bavuga bati reka mbeshe ibiri imbere nzokwihana, reka nkuri ibi hanyuma nzohinduka. Ariko umenye yuko ivyo bintu ukoze vyerekana yuko utazi Imana, kandi n'Imana idakwiye kukumenya, kuko ubihakana Imana, Imana iramwihakanira mu bantu.
ntutegwe isoni n'Imana, ntutegwe isoni no kwizera kwawe, ushingire intahe Imana, ntuhindure ivyo usenga, ntuhindure uko usenga, ntuhindure uko ugaragara mu izina ry'Imana. Reka kubaho kw'Imana muri wewe kubandanye gukomera muri wewe, gukomeze n'abandi, kuko nutakomera ntuzokomeza n'abandi. Kandi Imana yifuza yuko abandi bahinduka biciye muri wewe. No bazohinduka gute nawe utifuza guhinduka? Imana ishimwe cyane. Baho ushingira intahe, ubuzima bw'Imana buri muri wewe, ubuzima bw'Imana buri muri wewe burengeye ibintu, burengeye ahantu, ntagire ikintu na kimwe urutisha ukubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Turashaka gusoma mu byahishuro Yohana igabane ca 2 umurongo wa 10 havuga ngo ntutinye ivyigira ubabazwe, iho mugwaniza girashere bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa imisi 10 wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igisibo c'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Imana iriko irabwira Yohana iti reka ukwizera kwawe ukugumeko, nturekure kwizera kwawe kubw'ibigeragezo uriko urahura navyo, ntureke ukwizera kwawe bivanye n'ubwoba bw'urupfu canke ubwoba bw'ikintu kanaka, ahubwo ukwizera kwawe gushingira intahe, ukugendere, ukubemwo naho wohura n'ibintu vyose biza bikugwanya. Imana ishimwe cyane. Rero bakundwa b'Imana, ubwoba bw'ubuzima nibwo butuma tutukisha izina ry'Imana, ubwoba bw'ubuzima nibwo butuma twinyegeza kubaho kw'Imana muri twebwe, ubwoba bw'ubuzima nibwo butuma twihakana Imana, tureka kugaragaza abo turi bo mu Mana kugira ngo dushobore kuronka ico dukeneye muri no buzima. Ariko umenye yuko hari igisibo c'abantu bashingira intahe kubaho kw'Imana, hari igisibo c'abantu bihanganira buri kintu cyose kibaho muri no buzima. Buno buzima ntituzobuhoramwo, ariko ukuntu tubwitwaramwo n'ukuntu tubamwo mu Mana nivyo bizotuma turonka igisibo c'ubugingo budashira, bizotuma kitwerekana yuko no mu bitugoye tutashoboye kugora ukwera kw'Imana kuri muri twebwe. Ko ravuga bati ati biragoye kuba umuntu yera muri no buzima, gati udasumira umwana, gati utabeshe ntasumira umwana, gati nta mugororotsi abaho. Ariko umenye yuko wewe uri umugororotsi w'Imana, kandi wewe udakwiye kubesha kugira ngo ushobore gushika kuco wipfuza, ahubwo ukuri kw'Imana kuri muri wewe gushaka gushikana kuco wipfuza, haba muri ubuzima n'inyuma y'ubu buzima. Kuko Imana ntigere itererana abantu. Wewe kazofata ubuzima bwawe ukabushingira ubuzima bw'Imana, ukaburutisha ubuzima bwawe, uzoba ukoze ikosa rikomeye cyane, uzoba wihakanye ic'agaciro kirengeye ico wifuza muri ubuzima bwite ic'agaciro. Ntugahemuke, ntukinyegeze, ntukabeshe, ntukiyita ibintu, ntugahindura ikibanza urimwo mu Mana, ahubwo umenye yuko ubuzima bw'Imana buri muri wewe burengeye buri kintu cose wifuza gukina muri no buzima. Kuko icuri kiraruta cyane ico ukeneye muri no buzima. Ntuhemuke, ukweza guhemuka ibigori bikera. Nawe rero ivyo wifuza mu buzima ntibikagwendera umuntu atifuzwa n'Imana, kandi ukwifuzwa n'Imana kurengeye cyane buri kintu cyose yifuza muri no buzima. Ubeho uri umuntu atekanye, ubeho uri umuntu agendera mu mahoro n'urukundo, ubeho uri umuntu adahinduka abantu, ahubwo ubeho uri umuntu ashigikira abantu, yizewe n'abantu, nk'uko Imana yaguhaye ubwizigirwa kugira ngo ushobore kubigendera. Rero bakundwa b'Imana, mukomere mu gakiza, mukomere mu vyizerwa vyanyu, mukomere mu gakiza mwahawe n'Imana, canke kwizera mwahawe n'Imana, kugira ngo ibintu ntibibatume munyegeza kubaho kw'Imana muri mwebwe, ahubwo kubaho kw'Imana muri mwebwe mu gushingira intahe muri ivyo bintu nyine murimo. Imana ibahezagire cane. Turanezerwa n'ukuntu muhezagirwa n'amajambo tubabwira buri munsi, kandi natwe turanezerwa n'ukuntu haba impinduka mu buzima bwanyu. Nico duharanira, nico twifuza, nico kitunezereza cane kubona yuko bimpinduka kuko ijambo ry'Imana twajejwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahezagire cyane kubw'ivyo, muramutwandikira, muramutubwira yuko mwahezagiwe canke muhezagirwa. Imana ishimwe cyane kubw'ivyo. Ku bantu batahora badukurikirana, murashaka kudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye za Spirit Voice, God Voice, ku mbuga zitandukanye za Holy Mountain TV. Imana ibahezagire. Kubana namwe byatubereye umugisha. Murakoze cyane bakundwa b'Imana. Amen.